y'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Chuti bakunzi muko dukurikira mbanje kwaramutse nonga ndabaye kaze murano makuru yo kuruno w'Imana igenekerezo rya 21 Ruhuhuma umwaka wa 2021 ndabutse yuko RPA ijwi ry'Abanyagihugu mudukurikira kuringangurukana ubumenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu B. Iyi nkuru zigeze ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Abakora mu gisata cyo gwanya no bukinga ikiza corona bariyamiriza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibateka gukora gihutihuti ibipimo by'umugera corona kuko biheza bigatanga inyishu zitarizo maza kubikurikira. Ihindagurika ry'ibihe hamwe no kuba abantu bamwe baravogereye ikiyaga Tanganyika nivyo bituma muri kino gihe amazi ico giyaga aduga agatera inyubakwa n'abantu. Ijoro ryashikirijwe kuri no w'Imana n'umushikiranganje w'idukikije uburimye n'ubworozi navyene maza kubitega biri. Umunsi mumenyereye ku misi yose kuw'Imana muri gabane ubahuka. Uno munsi tuza kubayagira ibijanye na sentare ya Afrika y'agateka ka azina muntu. Mwe bw'ivyuma ni MS Steven Nyungeko afatikanije na Engineer Ejide Mwemero mukanya inkuru mimwe ukwayo. Ndasuka ndikuha ikaze murano makuru nkukomeje kubabwira umugero wa coronavirus urarembeje abatari bake mu bakozi b'umashira hamwe yakira abarundi bahunguka bakakirirwa mu ntara ya Ruyigi nko mushira hamwe IRC hari abakozi bagera ku 10 bagwaye uwo mugera. Abakozi baye mashira hamwe bakeka ko iyo ndwara bayikura mu bahunguka bava mu gihugu ca Tanzania. Idonido na Eroge Dive Demeshe. Mu mashirahamwe yakiri impunzi zinjirira mu ntara ya Ruyigi abakozi b'ishirahamwe IRC nibo babangamiwe kuruta aho muri iryo shirahamwe bagwaye bari mu bitaro ni 10. Ishirahamwe rya kabiri ribangamiwe ni JVC. Uyu numwe mu bakozi bakorera muri ayo mashirahamwe yabagira neza. Ikiza cha coronavirus cyabaye ndanse cyane gose ngaha mu ntara ya Ruyigi, cyabaye ndanse cyane ngaha mu ntara ya Ruyigi, cyane mu bakozi bakora mu mashirahamwe atabukana impunzi IRC na JVC. Nukuvuga yuko rero ngaha turafise mu bitaro vya Rema abantu bashika nka 10 bose bagwaye coronavirus bo muri IRC, abashika nka 5 bo muri JVC. Abakozi bayo mashirahamwe bakeka ko mugera uri kugwirirana biturutse ku bahunguka bava mu gihugu ca Tanzania. Abo bantu bose bapimwa, abantu bose bagwaye cyane baronka pimwa n'abantu kubera bariko batabukana impunzi zivuye muri Tanzania cyane niho baronka iyo coronavirus kuko n'abataha benshi cyane arabarapatriye nabo nyene benshi baramaze kubatora baragwaye. Hari abari mu Gisuru, hari abari muri hôpital Kinyinya. Igitero ubwoba abanyagihugu nuko kubgabo hari mwishaka rike ryo kugerageza kuzibira ako karanda. Kubgabo hari umwidegemvyo udasanzwe kubaba mu mpunzi ziba zatowe mugera. Kandi ukuntu tubibona biguma bibandanya biduga cyane gose biduga mu ntara kuko n'abitwa ngo babaye confine baguma basohoka binyegeza baja ku masoko baja mu bubare. Nukuvuga rero twebwe ngaha mu ntara ya Ruyigi hari ingorane cyane gose ya coronavirus kuko igeze ku murindi munini ya cyane kuraduka ku murindi munini ya cyane gose. Turi n'ingorane nyinshi cyane abanyaruyigi kuko tubiravye neza umengo n'intwaro n'abatwara directeur provincial wa hôpital umengo ntabishiramwo inguvu kugira abanze arabe abo bantu bose bazaba bava muri Tanzania. Bitaye ko abakozi b'ishiramwe JVC bo baragaruka bakaja kwita impunzi z'abakongomani ziri bwagiriza. Uruganda rwa RPA rwarondeye muganga Ndikuriyo Leopold umukuru w'intara y'ubuvuzi ya Ruyigi ariko telefone we yahamagara ntiyitabe.
Arakoze Eroge Dive Remesha. Bamwe mu bakozi b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bari umugambi wo kinga no kugwanya akaranda k'umugera wa corona bashira ahabona amahinyu arangwa mu bijanye n'ibipimo byo gusuzuma uko amagara y'abatowe iyo ngwara yifashe. Ni mu gihe ubwo bushikiranganje buteka ko hakogwa ibipimo vyihuta imbere yuko umugwayi arungikwa imuhira. Ivyo navyo akenshi ngo bikaba bitanga inyishu zitarizo nkuko bivugwa n'abakorera muri ico gisata. Idonido na Emmanuel Niyungeko. Mu bibanza bitandukanye bikorerwamwo ibipimo vy'ikiza corona muri zone Kanyosha ku hoteli Source du Nil hamwe no kw'ishure ry'imyuga ETS Kamenge muri kino gihe ibijanye no gusuzuma uko amagara y'abatuye iyo ngwara yifashe bikogwa mu buryo bwihuta ico bita test rapide mu rurimi rw'ikinyamazuru. Uyu muforoma ari mu mugambi wo gukinga no kurwanya ikiza ca COVID-19 aratubwira utunenge twibonekeza muri ico gipimo. Ico gipimo gikorwa mu zuru, iyo bikozwe mu zuru bagwaye birahita vyerekana ibipimo bagwaye, ariko mu mategeko iyo hageze controle ico gipimo nta bushobozi gifise bwo kwerekana ko umurwayi yakize canke atarakira. Akenshi iyo gikoze yatanguye imiti biguma kikwereka yuko umurwayi yakize, ariko ikiyo kindi gipimo gikorerwa mu muhogo arico witwa mu gifaransa test ya PCR rimara n'imisi hafi 3 kiramaze nk'ukwezi carahagaze. Igipimo co mu muhogo nico cerekana ko umurwayi yakize canke atakize. Amakuru dukura muri bamwe mu bakozi bakuru b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko ugutegeka ko hakorwa ibipimo binyaruka vyonyene vyavuye ku bukene bw'imiti y'inkabuzo ico bita hayagitife mu rurimi rw'igifaransa. Ayo makuru akabandanya avuga ko ata buryo buhari bwo kuyigura. Abo bari mu mugambi wo kurwanya ikiza ca COVID-19 bo basaba nyabona umugwi ujeje gutuza ko karanda hamwe n'ubushikiranganje bakukira kurondera ubwo buryo kuko ngo gutanga inyishu zitarizo bihushanye n'akaranga mutima k'umwuga. Dusaba nuko agateka kazina muntu ko kubahirizwa kuko abantu tuvura gutanga inyishu zitarizo biratubabaza. Rero twagomba gusaba uwo mugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ivya coronavirus kongera tugasaba n'ubushikiranganje ko bogerageza bagatanga uburyo bushoboka tukareka gukora ibintu bidahwanye n'akarangamutima k'umwuga wacu. Twagerageje gusubira kurondera muganga Tadendi Kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida ariko akaba atatwitavye. Arakoze na Emmanuel Niyungeko. Tuhananize ari makuru twateguriye mu gisata kijanye n'ibidukikije. Amazi kiyaga Tanganyika yayasubiriye kuduga atera mu bibanza bitandukanye biri ku nkengera z'ico kiyaga aronona ibitari bike na cyane mu bibanza byo kwinezereza biherereye mu quartier ya Kajaga na zone Egatumba. Kuri ivyo rero ivyo hindagurika igibihe hamwe no kuba abantu bamwe baravogereye kiyaga Tanganyika nivyo bituma muri kino gihe amazi ico kiyaga aduga agatera inyubakwa n'abantu. Cyashikirijwe kuri no w'Imana n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi aho yaraye mu rugendo mu bibanza bimwe byaraye bitewe n'ayo mazi. Uyo mushikiranganje avuga kandi ko bivugwa yuko impamvu y'iduga ry'amazi ya Tanganyika ari ku gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cazibiye amazi ya Tanganyika kubera ko hoba harubakwa urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Rukuga ngo ubushikiranganje buriko burabikurikirana. Kurikira umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. hari ibintu bigiye kuba tugiye gukora byihuta kuwa kane tuzogirisha inama abarongoye intwaro hamwe n'abegwa n'iki kibazo cyo kuba bubaka cyo bafise ibyo bakorera ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika kuva aha mu Kajaga gushika Inyanzarake. Hariho rero ibyo turiko turakora mu bushikiranganje byerekana neza ingene ahantu hokoreshwa atacononekaye atagitosekaye kazwara n'akanya ko kubereka cyo bikorwa twakoze hanyuma tunabereke n'ingene bamwe bononye ahantu. Ikindi nacyo nuko turiko turakorana n'ikigo gihuza ibi bihugu bya Zambia, Tanzania, Burundi na Republika ya Kongo, aho turiko turashaka gushiraho umugambi uzogenda werekana uko ibirere biriko biragenda dushobore gukinga cyangwa gukebura abantu hakiri kare, twongere dushiremo n'imigambi izobijanye no gukingira ikiyaga Tanganyika. Ego uruzi Rukuga biravugwa ariko twebwe ntitwokorera ku majambo cyangwa ku bivugwa. Twaravuganye na muri autorité de Tanganyika yuko bazokorana na bagenzi bacu bo mu gihugu ca Kongo kugira ngo tubanze tumenye ukuri uko ariko impande y'ivyo hariho koko ihindagurika ry'ibihe. Namenyesha yuko
mwumvise ko amazi yaduze kandi aguma aduga, ibi tuvyiteze gushika mu kwezi kwa gatanu. Murumva rero twebwe iki turaje ishinga ni ingene twohanganwa n'irihindagurika ry'ibihe. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.RPA.BI. Turabandanya nano makuru. Abakozi ba poste y'u Burundi batangazwa no kumva uwitwa Niyuhire Guillaume aginwa mu mabanga y'umuhanuzi ajejwe ijanye n'amategeko mu ntara ya Bujumbura, abenshi bita Bujumbura Rirare. Bavuga ko igihe yakora muri poste nk'umuhanuzi muri ico gisata nyene yaranzwe n'ubusuma bukabije, ari nabwo bwatumye yirukanwa mu kazi, mbere anafungwa mu iwero rikuru rya Mpimba. Idonido na Onezime Dushimagize. Guillaume Niyuhire yari umuhanuzi mu bijanye n'amategeko muri poste y'u Burundi kuva mu mwaka wa 2017. Akihanyuza ikirenge nkuko bivugwa nabo bakorana, ngo yerekana ko afise inambe yo gutunga vyihuta abicishije mu nzira nziza nambi. Ngo ntiyatinya kwifatira mu gahanga wari umuyobozi mukuru wa poste Niyokindi Benjamin, akongera akadodobereza abo bakorana. Abakozi ba poste y'u Burundi bavuga ko Guillaume ari we yafatiye mbere mu kuja gufata ibisuma bisahura amatungo ya poste, ariko we ngo ntiyivye yiciye umurya mu kugurisha parcelle ya poste ayitirira, nkuko umwe mu bakozi b'iryo shirahamwe abitwiganira. Ntawarazi yuko ashobora gukora ikintu yakoze icerekana nyene ko ari umuntu w'umusuma. Abandi bari basanzwe biba bakiba amafaranga, ariko wewe yagiye kuri parcelle ya poste iri mu Maramvya arayidandaza aca arayiyitirira. Ni umukozi yari yivye, hanyuma umukozi baca baramufata atanga titre de propriété nka garanti, hanyuma Guillaume yizanye aca arayinyegeza. Bayimubajije acatangura kuvuga yuko yayihaye umushefu wiwe, ariko kwari kugira ngo igihe cose yerekane ko ari umukozi, uwo mushefu wiwe bamuhana canke bakanamukura no mu kazi. Amatohoza yakozwe na poste kuri ubwo busuma basanze ku rupapuro rw'ubuguzi Niyuhire Guillaume yiyise nyene parcelle icabona akaba Desire Butoyi, yari asanzwe yitwa kajeje umutekano muri poste. Uwo Desire rero nkuko abakozi ba poste y'u Burundi bayivuga, ngo niwe yafatanya na Guillaume mu bikorwa byo guhohotera no kudodobereza abakozi b'iryo shirahamwe. Bamwe bariko baradugana bagenda guhohotera abantu babakorera nyene amanyanga. Rero urumva amaze kubona ko babitoye ntiyaragisubiriye kubeshera umushefu wiwe, aca aravyemera aravuga ko amahera badandaje parcelle bayagabuye na Desire kuko bafashanije no kurondera umukiriya w'iyo parcelle. Aheze iminsi yaragiye no mu Mpimba avayo atanze caution. Icagiye gutangaza abakozi ba poste ngo nuko ata minsi haciye avuye mu Mpimba bamubonye ku ntonde y'abahanuzi mu bijanye n'amategeko mu ntara ya Bujumbura, abenshi bita Bujumbura Rirare. Abo bakozi bakibaza ko umukuru w'igihugu yamugenye muri ayo mabanga atamufise ko amakuru ahagije, nari yashikirije ko atazokwihanganira abasuma basahura itunga rya leta. Ivyo vyose twebwe twibaza yuko umukuru w'igihugu atavyazi, kuko umukuru w'igihugu yarapfuze ko azogwanya abasuma kandi uwivye atakaza azosubira kuronka. Nibaza yuko bamusabiye ako kazi bashobora kuba bataciye muri poste kugira ngo babaze neza amakuru yiwe, ingene yakoze n'ingene yahavuye. Iyo nimba yarashoboye kugurisha parcelle ya poste, mbega azoreka kugurisha amatongo yo muri Bujumbura Rirare y'abanyagihugu? Uko kuntu yarengera directeur general azoreka kurengera buramatari azoba mutwara, ejo azokora n'ibiruta ivyo. Abakozi ba poste y'u Burundi basaba ko abantu b'abasuma atari bo boja barashimirwa, ngo kuko bikokeza bakaboko kubandanya basahura itunga rya leta. Arakoze na Onezime Dushimagize. Ikibazo c'isima ya Buseko cabaye ndanse mu gisagara ca Rumonge, aho abayicuruza bayigurisha amafaranga y'umurengera. Muri kino gihe umufuko bakaba barurenza ko amafaranga 5,000. Abanyagihugu bo mu ntara bagasaba abashinzwe intwaro kuraba ingene ico kibazo c'isima cotererwa umuti batazamibura. Amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'amafaranga 5,000 vy'amarundi niyo arenzwa ku giciro kizwi n'amategeko kugira ushobore kuronka umufuko w'isima ya Buseko mu gisagara ca Rumonge. Amasoko atandukanye ya RPA aho mu gisagara ca Rumonge amenyesha kandi ko isima ya Buseko itagurishwa amafaranga angana mu gisagara ca Rumonge. Uyu numwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge. Ndabana ku giciro kimwe nko kwa Patrice badandaza 28,500 kwa Celeste
aho bita ku ka etaje Celeste batazira Kimararungu 29 mw'isoko ku batandukanye 30 umva nta giciro kanini c'isima kihari gabo naho nyene ntiri hose hari ahitari. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga ko abadandaza bamwe base kurangura iyo sima ya Buseko kugira barindire igiciro gishasha leta yohava ishinga. Bamwe bavuga ko barindiriye kurangura kugira ngo barabe igiciro kindi Buseko ishobora kwisohorera. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'ubudandaji yari yagabishije ko umudandaza azorenza 24,500 ku mufuko w'isima ya Buseko hanwa bimwe by'akarorero. Uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone ngendanwa umushikiranganje w'ubudandaji Imakere Ndabaneze cyo kimwe na buramatari w'intara ya Rumonge Konsolateri Nitunga ariko nta numwe yitavye. Beurwahi izivuga ngo twiteho ibidukikije ico ni igikorwa ca leta. Ego ni igikorwa ca leta. Mbenda kubaza leta ninde? Leta ni wewe, leta ni jewe. Isi nitwe tuyibako, nitwe tuyirima. Isi imeze nk'inka. Inka niyo ja kuyikama ataco wayihaye. Twebwe rero nitwaba dushaka ko isi ibandanye itugaburira, idutunga, ikanazo dutungira abana bacu n'abana b'abana bacu. Nitwe dutegerezwa kuyibungabunga tukayikingira n'ibiriko vyose. Umuntu wese akumva ko ari igikorwa kimwega. Iganiro muri Burundi muri kurike muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Uyu ni wamonye kigabane ubahuka musinze mukurikirana ku misi yose y'Imana. Uno munsi tukaza kubayagira ibijanye na sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu. Trésor Nyongabo n'abatumire biwe batwiganira ububasha bwose ntare inzitizi ifise mu gushira mu ngiro ingingo ifata hamwe rero n'uburyo bwotuma ububasha bwayo bwongerezwa. Umwanya ni gwiwi. Ubahuka. Kwigenekerezo rya 10 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 998 abakuru b'ibihugu n'amareta ya Afrika yateye ku mukono ku masezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu Charte africaine des droits de l'homme et des peuples mu gifaransa yaremeje kandi amasezerano ashinga sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu. Iyo sentare ikaba yashinzwe mu ntumbero yo gushigikira no kunganira umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu wari washinzwe mu gihumbi kimwe amajana 987 kugira ngo ukingire wongere umenyekanishe agateka kazina muntu muri Afrika. Naho biruko ibihugu vyitavye iyo nama yabereye Wagadugu yashinze iyo sentare byarasavye ko kugira ngo ingingo zifatwa n'iyo sentare zije mu ngiro igihugu cakozwemwo ihohoterwa ry'agateka kazina muntu kibanza gusohora itangazo ryemera ububasha bw'iyo sentare. Bega none sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu yo bifise ububasha ubuhe? Iyo sentare ikorana gute n'umugwi ujeje agateka kazina muntu Commission africaine des droits de l'homme et des peuples mu gifaransa? N'ubuhe buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo iyo sentare ironke ububasha nyabwo bwo guca imanza zerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikorwa muri Afrika harimo n'u Burundi? Ngibi bibazo tugira ngo tugerageze guca ijya nino mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 21 Ruhuhuma umwaka w'2021. Abatumire bacu nabo numwigisha akaba n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'amategeko mpuzamakungu mpanavyaha Methode Ndikumasabo hamwe n'umushingwamanza Lambert Nigarura arongoye urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Trésor Nyongabo nije nabateguriye kandi ngira ndabashikirize kino kiganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa. Imbere yuko ibibazo vyabajijwe mu ntangamarara vyishugwa, umushingwamanza Lambert Nigarura aratubwira icatumye hashingwa sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu.
ingingo ya kabiri y'amasezerano ashiraho sentare ya Afrika ijejwe agateka ka muntu iramenyesha ko iyo sentare ije kugira ngo yunganire ibikorwa bisanzwe bifiswe n'igisata ca Afrika kijejwe agateka ka muntu la Commission africaine des droits de l'homme mu vyo gukinga ivy'agateka ka muntu. Ivyo rero bisigura ko na cane cane kugira umuntu atanga isiguro y'iyo ngingo nuko umuntu yomenya yuko igisata ca Afrika kijejwe agateka ka muntu la Commission africaine cari gisanzwe gifise aho kigarukiriza mu vyo gukinga n'ivyo gufasha mu vy'agateka ka muntu. Nibamenyesha yuko ingingo zisanzwe zifatwa n'ico gisata ingingo zo gukangurira zo gusaba ko amareta akora ivyo ashoboye kugira ngo akingire agateka ka muntu, ivyo bita recommandation. Izo ngingo rero zihamagarira ibihugu gukingira agateka ka muntu ni ingingo mu bisanzwe zidafise inguvu, ivyo bita pouvoir contraignant, bidafise inguvu ku kiba kitashoboye kuzikurikiza, nta nkurikizi ziheza ngo zigigwe kuri ico gihugu, nivyo bita rero recommandation. Vyumvikana yuko hari hakenewe yuko hajaho isentare ifise ububasha bwo guca imanza ziheza zikagira inkurikizi ku gihugu kitakurikije urubanza rwaciwe n'iyo sentare. Umwigisha Methode Ndikumasabo asigura ko naho Afrika yateye intambwe yo gushinga sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu, ububasha bwayo bufise aho bugarukira kuko ijeje gusigura amasezerano y'agateka kazina muntu ariko atabubasha bwo guhana ifise. Afrika yarateye intambwe ntonya mu gushiraho mu 1998 iwagadugu muri Burkina Faso sentare mpuzabihugu yo kubahiriza agateka kazina muntu, kuko mu ngingo ya 5 agace ka 3 harategekanywa ko abantu n'amashirahamwe ategamiye amareta bimwe mu Faransa bita ama ONG no gouvernementale ashobora kwitura iyo sentare. Amasentare mpuzabihugu akunda kuvugwa ari gutatu. Hariho ayatatura amatati y'ibihugu, dufata akarorero ko kurenganirana akarimbi kujya kwa sentare mpuzamakungu yarahe mu Gifaransa la Cour internationale de justice. Hari ayubahiriza agateka kazina muntu nk'ijya y'Uburaya canke ibihugu vya Amerika canke yitwa ariko turavuga ya Afrika. Iyi ishobora gutakwa n'abahohotewe mu Gifaransa victime canke n'abakoze ivyaha kubera imanza zabo zitaburanijwe neza. Bene iyi sentare iyo ishimye imburane itegeka igihugu kurenganura uwayituye harimo n'indishi y'akababa. Hakaba rero na sentare igira 3 ari sentare mpanavyaha nk'igerahe bita Cour pénale internationale. Iyi iragira amatohoza hanyuma igahanisha abantu umunyororo ihadabu n'indishi y'akababa. Biri muti none commission ntiyo kwitwara mu kibanza c'abantu bahohotewe kubwanje oya, kuko naho handitse mu ngingo ya 5 ko commission ishobora gutaka iyo sentare, kubwanje kuba ari kubaza iyo sentare isobanuro nyaryo mu Gifaransa cyo bita demande d'avis consultatif y'ingingo dusanga mu masezerano araba agateka kazina muntu ahuza ibihugu vya Afrika. Mutimbega none niki catumye amareta ashiraho inzitizi mu gusaba ko igihugu cakozwemwo ihonyangwa ry'agateka kazina muntu gitegerezwa kwemera ububasha bwa sentare y'agateka kazina muntu kugira ishobore gukora bishemeye. Umushingwamanza Lambert Nigarura avuga ko abarongoye ibihugu vya Afrika bashatse kwima ububasha abanyagihugu bwo kuyitura mu gihe agateka kabo kahonyanzwe. Tugiye naho kuvyerekeye ububasha bw'iyo sentare, ingene iyo sentare itakwa abayitura, urabona ko mu ngingo ya 34 agace ka 6 kayo masezerano kamenyesha neza yuko hambavu yuko igihugu casinye amasezerano ashira iyo sentare gitegerezwa gusohora itangazo ryemera ububasha bw'ingingo zafashwe n'iyo sentare. Ivyo navyo mukumva yuko biza gusubiza inyuma
kwa kwigenga kwa sentare na cane cane bwa bubasha bwatezwa kugira sentare iba ihejeje gushingwa. Biragoye gusigura, ariko kuba igihugu cari cyashize umukono ku masezerano ashiraho isentare vyari bihagije, ntivyari bikwiye yuko isubira kongera gusohora irindi tangazo ryo kuvuga yuko kizemera ingingo zifashwe n'iyo sentare. Mu bisanzwe tubona yuko ari uburyo abashizeho iyo sentare, no kuvuga abategetsi bo muri Afrika, harimwo gushaka kwikingira kugira ngo babuze abanyagihugu baturuka mu bihugu vyabo kwitura iyo sentare mu gihe baba barenganijwe. Nko mu Burundi murabona haheze imyaka yaba 6 hari injyane havuyemwo n'ivyaha bikomakomeye biri ku rugero mpuzamakungu, ivyo bita les crimes du droit international. Ivyo navyo uravye ingene iyo sentare imeze, ingene yubatse, abayitura, ingingo ifata, urabona yuko abakorewe ivyaha mu Burundi ataco bo kwizera ko iyo sentare yobafasha. Ubwa mbere no bamenyesha yuko ibihugu vya Afrika vyashize urukumu kuri ayo masezerano ni ibihugu bitari bike, ariko vyahavuye bisohora itangazo ryemera ububasha no gukurikiranwa n'iyo sentare ni ibihugu bike cyane. Ubwa mbere vyari ibihugu 8, imbere yuko mu nyuma ibihugu 2 vyiyonjorora, no kuvuga u Rwanda n'igihugu ca Tanzania. Ubu hasigaye ibihugu 5 vyonyene vyemera yuko iyo sentare ishobora gukurikirana ivyaha vyakozwe muri ivyo bihugu. Vyumvikana yuko atagushaka kurimo. Ku bwa Methode Ndikumasabo ngo amareta ntashoka yemera ko haba urwego rufise ububasha bwo gutohoza no guhana ivyaha bikorwa ku butaka bwayo, narirya kenshi na kenshi ivyo vyaha bisanzwe bikorwa n'abari mu nzego z'ubutegetsi. Mu bisanzwe masezerano mpuzamakungu igihugu gifatwa n'ivyo cemeje vyonyine. Nico gituma rero iyo sentare idashobora gucira imanza ibihugu bitavyemeye. Jewe ico niyumvira no kubera ko muri Afrika amareta atari make atinya ko hari sentare irunguruka ibiriko bihabera, na cane cane ko gucinyiza abantu birenze urugero biba bigirwa n'inzego za leta. Mu buryo itunganijwe ubu ntibikunda ko igihugu bifatwa n'ivyo ciyemereje. Uburundi ntiburemeza iyo ngingo, ntiburiyemeza yuko iyo sentare yobucira imanza. Namaze kubabwira sentare y'agateka kazina muntu n'utunenge twayo. No kongera koko kuva Union Africaine ishinzwe hari byinshi bijanye n'inzego biriko bitunganywa, bikuru akaba ari ibi: Commission Africaine des droits de l'homme izoba autorité de l'Union Africaine, iriko iratunganywa ukundi. Mbega none hoba hari uburyo bwo guha iyo sentare ububasha bukwiye bwo gukurikirana abakoze ihonyango ry'agateka kazina muntu? Umushingwamanza Lambert Nigarura avuga ko amareta ya Afrika yarakwiye kurekurira igisata gishobora guhana ivyaha bikomakomeye, chambre criminelle mu gifaransa, gukora akazi kacu. Mu mwaka wa 2014 hari haratunganijwe ingena hoshigwaho iyo sentare yohabwa igisata gikurikirana ivyaha bikomakomeye, ico bise mu gifaransa la chambre criminelle, no kuvuga guha ububasha iyo sentare bwo gukurikirana abakoze ivyaha bikomakomeye nk'ibiriko birakorwa ku mpande zitandukanye za Afrika mbere no mu Burundi. Ariko ayo masezerano yari yagiriwe imarabo, bise protocole de Marabo, ntiyavuye asinywa ashigwa ku mukono n'ibihugu vyinshi. Ico kibazo kiba kiravuyemo. Ubu rero iyo sentare nta bubasha ifise bwo gukurikirana ivyo vyaha. Vyumvikana yuko abarundi canke abandi bose bariko bakorerwa ivyo vyaha atabo burenganzira bwo kwitura iyo sentare. Ubwa mbere kubera Burundi butasohoye itangazo ryemera ububasha bw'iyo sentare, kandi ko niyo sentare itigeze ihabwa ico gisata co gukurikirana ivyaha bikomakomeye, chambre criminelle, kubera ko ayo masezerano y'Imarabo atigeze ashigwa ku mukono. Ico rero umuntu yovuga nuko bikwiye ko abanyafrika bikubita gashi bakareka kugwanya ibikorwa vya sentare mpuzamakungu gusa, ahubwo ko bakwiye ko sentare ya Afrika ijejwe agateka ka muntu boyiha ububasha kwemera ko ifita ububasha bwo gukurikirana ivyaha bikorerwa mu bihugu vyabo, mbere bakemeza amasezerano yo gushiraho
y'uguhobwa ububasha ca gisata twababwira chambre criminelle naho nakiya gisata cari cagombye gushirwaho carimwo utunenge dutandukanye atwabwira ko muri ayo masezerano yo gushira ico gisata batekanye yuko abakozi bakuru bo mu mareta batokurikiranwa mukamuzi yuko ivyaha bikomeye navyo bikorwa n'abantu baba bakomakomeye nyene ivyo rero vyoshobora gukosorwa mugabo birakenewe yuko iyo sentare ya Afrika ifatwa mu mugongo ikagira ububasha ikagira n'igisata gikurikirana ivyaha bikomakomeye. Umwigisha yanonosoye ibijanye n'amategeko mpuzamakungu mpanavyaha Methode Ndikumasabo asozera amenyesha ko hakiri icizere kuko mu 2014 hashinzwe iyindi sentare mpanavyaha y'agateka kazina muntu ya Afrika naho iyo nayo itarahabwa ububasha n'abakuru b'ibihugu vya Afrika bwo gutangura gukora. Muri kazoza ivyo byose no kuvuga amatati hagati y'ibihugu agateka kazina muntu guhana ibyaha nivyo iyo sentare izoba ishinzwe. Muri no mwanya ariko ibihugu biracariko vyemeza ayo masezerano ashinga iyo sentare nshasha sinzi ko izotewe igatangura gukora nyakuri nuko izoba yigenga neza cyane ico gisata mpana vya mu 2008 iyi sentare kuri African de Justice yaciye ifatanywa n'imwe y'agateka kazina muntu ica yitwa Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme. Intambwe iheruka kandi ikomeye nuko mu 2014 hongewemwo muri iyo sentare nshasha mpije kuvuga igisata mpanavyaha mu Gifaransa section pénale kujya kwa Cour pénale internationale. Aha rero mwumve neza icatumye ico gisata kijaho nukubera abatwara Afrika bari badundumiwe no kubona hari abageramiwe ubu canke muri kazoza na ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha yarahe canke amasentare aza arashingwa na ONU mu bihugu bivuyemwo intambara nk'imwe Arusha canke imwe ya Sierra Leone. Muri ubwo rukurikirane n'urusobanuro rw'amategeko muri kino gihe muvuga ko agateka kazina muntu kabandanye gahungabanywa hirya no hino muri Afrika, abaharanira agateka kazina muntu ico mbona bokora ni ugukokeza ibihugu kugira ngo vyemeze ayo masezerano vyihuta. Mu kurindira bokoresha uburyo buhasanzwe bwo guhimiriza mu gihugu hagati aho bishoboka, aho bidashoboka naho bagataka amakungu kugira ngo aze aramira. Ibi nkumbure mvuze ntibiryohera amatwi ariko niko bimeze, nabwiye yuko atagihugu gifatwa n'amasezerano kitemeje. Ni no kuri ivyo vyiyumviro vy'umuhinga Methode Ndikumasabo dusozereye ikiganiro ubahuka cyo kuri no w'Imana igenekerezo rya 21 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2021. Tukaba twarabiye hamwe ibijanye na sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu, ububasha bwayo n'inzitizi ifise mu guhana ivyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikorwa mu bihugu vya Afrika. Ikiganiro catunganijwe mu isekeza ryo kumenyekanisha amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu ryatangujwe n'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Trésor Niyongabo nakibashikirije ndabike banuye mugira umunsi w'Imana mwiza na gahwana. Ubahuka. Arakoze Trésor Niyongabo kandi kugabane ubahuka cyurusoza ko amakuru muri Kirundi mwariko murakurikira yo kuruno w'Imana. Kamashimi mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese kucafashishije kugira ano makuru asho gutorokanywa ndabakengurukiye. Mwebwe ivyuma ni Egide umwemero afatganije na MSTV Niyungeko bose ndabakengurukiye. Hervé Niyuhire meje kwashikiza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro yuhoraho. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.